Bagenzi, intambara iriko iraba mu gihugu kibanyi ca Kongo ntikiri intambara y'amasasu gusa. Ubu ni intambara ya diplomasi, geopolitique, ubutasi hamwe na communication. Amakuru mashasha tubafitiye uyu munsi turaza kubabwira ku nkuru y'ibigwanisho byafashwe biriko birinjira mu gisagara ca Bukavu, tubabwire ingene igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwariye igihugu c'u Rwanda muri sentare ya EAC y'Arusha. Tuze no kugaruka kandi ku nkuru twabashikirije mu kiganiro cacu c'ubuheze c'ingene Congo Brazzaville yisutse mu ntambara ziriko zirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo. Tubamenyeshe kandi ko Akamo TV tutabashikiriza amakuru y'intambara gusa, ahubwo turabashikiriza amakuru y'imyidagaduro, inkino, imibano, ubutunzi, intahe, eka n'ibindi bitandukanye. Dushobora kandi kubafasha kumenyekanisha ibidandazwa vyanyu canke tukabahuza n'abaguzi. Amakuru mashasha dufise kuri uyu munsi nuko amakamyo ya gisirikare aguma aseha abasirikare b'u Burundi n'aba FARDC baje gutanga renfort mu karere ka Mungunga na Kirehe, aho ni nko ku birometero 50 n'igisagara ca Bukavu. Ubu tuvugana havugwa ko boba begereje ehusi muri Karehe. Igisirikare c'u Burundi rero gifashanije na FARDC bakaba bari maso bavuga ko umwansi atashobora kumenera kugira ngo ashobore guhonyoza ikirenge mu gisagara ca Bukavu. Iyindi nkuru tubafitiye ikiri nshasha nuko hariho ikamyo yafashwe irimwo ibigwanisho byariko vyerekeza mu gisagara ca Bukavu. Inyuma ya za kamyo zibiri twababwira zafatirwa muri Kiriba Ondes zerekeza mu gisagara ca Uvira, uyu munsi hariho iyindi kamyo yafashwe irimwo ibigwanisho yerekeza mu gisagara ca Bukavu. Muti byagenze gute kugira ngo iyo kamyo ifatwe? Nkuko vyemejwe n'umushoferi yafashwe yaratwaye iyo kamyo, yavuze ko zari zitanu ariko zine zari zimaze kurengana. Muti byagenze gute kugira ngo ikamyo zine zirengane iyo yindi ntishobore kurengana? Bamwe mu bakuru b'igisirikare ca FARDC bari banse ko niyo kamyo ishobora gusakwa, ariko hagati ya FARDC na Wazalendo habaye guharira kubw'iyo kamyo, biba ngombwa yuko Wazalendo ishiramwo inguvu nyinshi kugira ngo iyo kamyo ishobore gusakwa, kuko hari amakuru bari bafise yuko iyo kamyo ishobora kuba itwaye ibigwanisho mu gisagara ca Bukavu. Niko kuyisaka baza gusanga koko iyo kamyo yuzuye ibigwanisho vyo mu bwoko butandukanye. Ibi rero byabaye byerekana neza yuko igisirikare ca FARDC kigihanzwe n'ikibazo ca maneko. Ntivyumvikana ingene abasirikare bakuru baje gufata inzego bashobora guha umwanya umwansi ngo ashobore kwinjiza ibigwanisho kandi baba bazi neza ico ivyo bigwanisho bigamije. Aha duca twibaza nti mbe umuhari M23 urashobora gufata igisagara ca Bukavu? Nubwo amahirwe ari make, birashobora ko umuhari M23 ushobora kwigarurira igisagara ca Bukavu biturutse ku bubegito bw'indongozi zimwe zimwe zo mu gisirikare ca FARDC. Amakuru dukura mu gisirikare ca Wazalendo na FARDC yemeza ko gutsindwa ubwa mbere byava ku barongozi baba bari mu gisirikare ca Kongo maze bagahereza amakuru M23. Murabizi ko kuva mu mwaka wa 2008 abari mu gisirikare ca CNDP ya Laurent Nkunda hamwe n'iyindi mihari bagwanira hamwe bashizwe mu gisirikare ca FARDC. Gutyo igisoda ca FARDC caciye kijamwo imigwi itandukanye. Harabemeza ko FARDC ifise ico kibazo cyo kuba ifise muri bo abasirikare bakorana na leta ya Kigali. Abo rero nibo baza baraha amakuru abasirikare ba M23 ingene imikenyuro y'igisirikare ca FARDC iriko iratunganywa.
Ibi rero biratera ingorane igisirikare ca leta y'u Burundi, kuko ahantu bagiye kurwanana bari kumwe na FARDC bisanga basigaye bonyene ku rugamba, kuko abenshi bo muri FARDC baba bafise amakuru yuko umwansi yahawe information y'ingene baza kwitwara ku rugamba. Ivyo bigaca bituma abasoda ba FARDC batabakomoka, abarundi bakisanga basigaye bonyene ku rugamba. Mu Kirundi barayamaze bati ibuye riserutse ntiribaricisha isuka. Igisirikare cy'u Burundi rero kubera ko gifise ayo makuru ubu caripanze neza. Umuhari M23 aho wamaze gufata naho nyene, naho baravye nabi barashobora kuhakwa umwanya ku mwanya. Abanyagihugu mu gihugu ca Kongo baba mu gisagara ca Bukavu barishimye cyane kubona abasirikare b'abarundi ari bo bacungira umutekano muri ico gisagara basanzwe babamwo. Iyindi nkuru tubafitiye nuko igihugu ca Kongo citwariye igihugu c'u Rwanda muri sentare ya EAC ifise icicaro i Arusha mu gihugu ca Tanzania. Mu birego igihugu ca Kongo yagiriza igihugu c'u Rwanda nuko mu bitera igihugu c'u Rwanda gikomeje kugira mu gihugu ca Kongo biriko bitana abantu benshi, abenshi muri bo akaba ari abasivile. Ubu birigi nabwo ntibwicaye bukomeza gusabira ibihano igihugu c'u Rwanda mu nama ya ONU. Twobamenyesha kandi ko leta ya Kongo yafatiye ibihano igihugu c'u Rwanda. Muri ivyo bihano harimwo ko igihugu c'u Rwanda kitazosubira gucisha indege zago mu kirere ca leta ya Kongo. Ikindi twababwira nuko leta ya Kongo yarahirira arengwa yuko atani indege zosubira gukorokera mu kibuga c'indege c'i Kanombe mu gihugu c'u Rwanda. Nkamwe leta ya Kongo yoshobora gushira mu ngiro ivyo bihano, birabonekana yuko bizogira ingaruka mbi igihugu c'u Rwanda, mu gihe tuzi yuko igihugu c'u Rwanda atamihora gifise ishika kwibahari. Nkamwe ibihugu bibanyi bidacunditse n'u Rwanda twovuga Burundi na Tanzania vyokwigana iyo ngendo ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugara ikirere cavyo ku ndege z'u Rwanda, igihugu c'u Rwanda coba kigize ikibazo gikomeye. Mbega ibiganiro vy'amahoro hagati y'igihugu ca Kongo n'umuhari M23 bihanganye bigeze hehe? Nk'uko bisanzwe bizwi, uruhande rusaba ibiganiro nuko bagwabonye yuko rwamaze kunanirwa mu rugamba. Kuva mu ntango, Perezida Kagame yamye asaba Tshisekedi ko yogiranira ibiganiro n'umuhari M23 kugira ngo bashobore gukemura ikibazo c'umutekano mu karere. Mu bisanzwe, uruhande rusaba ibiganiro niruba rwamaze kubona intege nke rufise ku rubuga rw'intambara. Ivyo rero bica vyerekana yuko Perezida Paul Kagame yamye abona ko runo rugamba yatanguje adashobora kurutsinda ku muheto, aca yifuza ko Perezida Tshisekedi yogiranira ibiganiro n'umuhari M23 kugira ngo ashike ku nyungu ziwe biciye muri diplomasi. Perezida Tshisekedi we yararahiye yarengwa ko atazopfa agiranye ibiganiro n'umuhari M23 acitwa Perezida wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugaruke ku nkuru twababwiye yerekeye ingene Congo Brazzaville yisutse muri izi ntambara atavyizi. Mu mwaka wa 2001 Congo Brazzaville yagabiye ubutaka igihugu c'u Rwanda bungana n'ibirometero kwadrato 980 mu masezerano y'ibanga, aho Congo Brazzaville itarinze no kubicisha mu nama nshinga amateka yayo. Abashinga amateka ba Congo Brazzaville baraca bazi ivyerekeye ubwo butaka n'igituma bwahawe igihugu c'u Rwanda, ariko nta nyishu bahabwa. Ico kibazo cama kibazwa mu nama nshinga amateka igihe cyose umushikiranganje wa mbere aje gusigura imigambi ya leta ya Congo Brazzaville, mugabo nta nyishu yigera atanga. Ubwo butaka burateye uruhagarara haba kuri Congo Brazzaville na Congo Kinshasa, kuko bigaragara ko ico bacishije inyuma ari uko abanyarwanda bashobora gutera igihugu ca Congo Kinshasa biciye ku ngabo zabo bifuza gushira kuri ubwo butaka. Abashinga amateka ba Congo Brazzaville bararahiye bararengwa ko
batemera ko u Rwanda rushikira ubwo butaka kuko muri Congo Brazzaville abenegihugu baho bazi neza imigambi y'u Rwanda ku mutekano w'akarere. Abanyekongo Brazzaville ntibipfuza guhemukira na gato bene wabo bo muri Congo Kinshasa mu gucumbikira ingabo z'u Rwanda ku butaka bwabo. Twarabwiye ko u Rwanda rutorohewe na gato kuko inyuma y'intambara y'iciswe M23 nta saganirizo na rimwe ruzoba rugifise. Vize y'u Rwanda mu by'ubukungu kuva mu ntango byaragaragaye ko itazorama. Kagame ubwiwe arabizi kuko amaze gusuka amafaranga menshi haba mu gisata c'indero, inkino, imico kama, imiziki no kwidagadura, kumenyekanisha u Rwanda uko ashoboye kose, ubutunzi, itumatumanako n'ubuhinga bwa none n'ibindi vyinshi. Hose u Rwanda rugaragaza esheke kuko abanyarwanda barinda kwifashisha abahanga bavuye mu karere, ariko abenegihugu b'u Rwanda bo byaranse. Mwibuke abigisha b'abahanga b'abarundi n'abakongomani ingene bafashije u Rwanda mu bisata byinshi. Mwibuke kandi abaganga karuhariwe b'abarundi bagiye gufasha u Rwanda, abakinyi bakinira ekipe y'u Rwanda, abaririmbyi, eka byose bageze ko n'umusada bahawe n'abava mu bihugu by'akarere na cane cane u Burundi. Ikinatwengeje rero biranavugwa ko umutambukanyi wa Perezida Paul Kagame yoba ari umurundikazi yavukiye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Ngagara. Abanyarwanda rero nimba baciye ubwenge nibemere kubana n'ababanyi mu mahoro, bareke ubuhemu n'inzankane z'amoko. Bitabaye uko mu myaka mike cyane byaterambere bihaya ngo bageze ko rizocika gatwengo. Yemwe uburamvya azobona. Ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo mu nda, ufise ikibazo c'itosekara ry'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif, ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu, ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri, ufise ikibazo co gukomogwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye, kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufashamo. Eherawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti Allergie Blotte Plus irabigufashamwo igakemura bigebezo byose twakubariye. Woba wifuza icyo tugufasha, dukorera muri Rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22. Mbega ubu uri kure cyane udashoboye kwashika, twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47. Turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abande yamera neza kuko gukira ingwara niko kuramba.